Kuri Ejo TV murakoze kudukurikirana, murakoze kuduhitamwe muri benshi basanzwe bakora nk'ibidukora. No musi rero twagize amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe, abenshi muhora mumwumva ariko ntimwebwa mubone. No musi rero mwagize amahirwe yo kumubona kuri no TV yacu ariyo Ejo TV. Tugire ko twibutsa ko mwogira subscribe na like na share kugira ngo ibiganiro ntimuvyirabane mwenyene, mugume mubisangiza n'abandi. Tutatevye rero reka tumuhe ikaze. Turakwifuje ikaze cyane kuri Ejo TV. Murakoze cyane kunyakira. Ejo TV nibaza ko nimwe mu mateleviziyo navuga ko iriko irakora byiza ngaha mu kino gihugu cy'u Burundi, na cyane ko ikora ibintu bijanye n'iterambere, biviza iterambere ry'abarundi n'abayikurikirana muri rusangi. Ego gira ko sonza kuza cawumva ijwi ryawe maze kurimenya, ariko ko dukurikirana kubonye bwa mbere hajya mu kwidondora gute muri bande? Muri make abasanzwe bankurikirana nyene banzi cyane ndi mumenyesha makuru w'inkino kuri Radio Buja FM, ariko imbere yaho nabaye no mumenyesha makuru w'inkino nyene kuri Radio Isanganiro. Nitwa Suleimani niyo nkuru. Beshi banzi ku izina rya Papa Utamu, niryo zina novuga ko beshi bazi gusumba yandi mazina bamvuze, ni nayo mpamvu mbona menga no shira imbere kuvuga ko ni Papa Utamu wo kuri Buja FM. Ego Papa Utamu, mbega hajya Papa Utamu akazina kavuye hehe? Papa Utamu Papa Utamu ni izina likomoka ku bandi bamenyesha makuru bagenzi banje, na cyane nabo nyene b'inkino. Numumenyesha makuru Rugimbana Theogene yarinyise, numumenyesha makuru akorera Radio 1 mu gihugu cy'u Rwanda. Umumenyesha makuru w'inkino ari experimentaire, abihahumuye, umwe mu bambere mu bamenyesha makuru nova kuba bakunzwe cyane mwakiriya gihugu ndetse no ngaha mwakano karere. Rugimbana Theogene we yarinyise bivanye no kunte twaganira, akumva ko menga ndamubwira ibintu bimeze nk'ibiryoshe, nari mu nkino cyane nibyo twakunda kuganirako, kavangu na leta mambo ya Utamu. Kumsa rero nawe acanyira ngo ndakwise Papa Utamu kubera hari undi munyesha makuru nawe yari isizina yitwa Fuad Wihanganye, we akorera BNB FM umwezi, yari yamwisizina rya Papa wa batoto, nanje acanyita ngo nawe ndakwise Papa Utamu. Ubwo rero Papa Utamu risharira amfata uko nyene ndi Papa Utamu, kandi rimaze igihe kininiya. Navuga ko ushaka kumenya ni Papa Utamu kuri Facebook, Instagram, Twitter, hose na YouTube niyo zina nkoresha, niyo zina ryanje. Ego ni Papa Utamu, abantu turakumva uri ku maradiyo mu bihugu bibanyi. Mbega Papa Utamu neza na neza yavukiye he, intango yimeze gute kugira ngo tumwumve no munsi hageze? Ubuzima bwanje novuga ko byari bigoye. Navukiye ahantu kure, sinavukiye ngahe Bujumbura, navukiye inyuma y'igisagara ca Bujumbura mu ntara zo hagati mu gihugu, ahantu ushobora kugenda amasaha agera kuri 3 kugira uhashike uvuye ngahe Bujumbura. Mu ncamake je papa na mama bakomoka mu ntara ya Ngozi. Papa n'umunyabusiga, mama nawe akomoka muri commune Mwumba zone Gatsinda. Hanyuma ikindi naco jewe sinagize amahigwe yo kuvuga ngo mbe mwizo ntara cyane. Narabaye mu ntara ya Kirundo. Mu ntara ya Kirundo narahabaye umwanya mutoyi kuko intambara imaze kuba twahungiye mu gihugu cy'u Rwanda muri za 1993. Ndi umwana muto cyane, 93, 94 na 5 nabaye Ngozi. Hanyuma biba ngombwa ko subira kuba ndaja no mu Kirundo, naho nyene ndabayo ndasubirayo. 1996 ntangura ishure y'intango ari ryo primaire, niga mu Kirundo muri primaire kuko byari hari habayeho migration y'abavyeyi baje kuba mu Kirundo bavuye Ngozi. Hanyuma nize primaire ndayiga mu Kirundo muri commune Bugabira ahantu bitikiri, ni hafi y'u Rwanda neza kuko tweye mu kuja mu Rwanda byari byoroshe cyane byari byoroshe cyane, nakuriye hafi y'Icoho hana Kanyaru. Niyo mpamvu mvuze ngo noge muri piscine. Bagenzi banje barisene bucuti ndabatangaza cyane kuko sindi umuntu asanzwe mu bintu byo koga. Noze mu ruzi, noga no mu kiyaga, urumva ko ntasanzwe mu bintu byo koga. So niyo ntango rero yanje, inkomoko yanje ni mu kwivukiro ry'abavyeyi rya sokuru ni Ngozi, ariko uyu mwanya abavyeyi banje baba mu Kirundo. Hanyuma nkafise ubu mwanya je mvuga ko fitanye isano na Kayanza cyane kuko niho nabaye umwanya muniniya mu buzima bwanje maze kwegera hejuru. Mbega cyo gituma abakunze kumva amakuru ushikiriza amakuru y'inkino ufitanye imigenderanire myiza cyane n'abamenyesha makuru mu Rwanda?
nivyo birimwo kuko jewe mu myaka yanje nka 15 ya mbere sinigeze numva radio y'igihugu yo mu gihugu cy'u Burundi, numviriza radio zo mu Rwanda kubera iwacu ntizafata, nta radio y'igihugu yo mu Burundi twumviriza radio zo mu Rwanda, nakuze numviriza radio y'u Rwanda, nakuze numviriza cyane niyo yari hariyo ka radio internationale muhira bw'urubaho ku mpande, twero niyo twari dufise muhira, abantu benshi baraza kumviriza amakuru iwacu BBC. Nivyo ro usanga nakurikiranye ibintu byo mu Rwanda cyane, niyo mpamvu usanga fitanye umugendane n'abamenyesha makuru yo mu Rwanda kubera iki nibo nigiye ko cyane ibyo nkora, naho mu nyuma nagiye nkafatanya nabo muri Tanzania, nkafatanya nabo muri Kongo, nagenda numviriza kuri za BBC, mugabo cyane nafatiye ku banyarwanda cyane bituma rero no kwama ndiko ndatembera mu Rwanda ngira ubucuti nabo cyane. Papa utama abantu bakuzi nukunze gukunda ibintu by'imifyino cyane ku bintu by'ubuzima, mbega ubuzima bwo kawa kwizina ugasanga bikora ibiro nka 45 uje uzinduka ku ishuri, ndi umwana muto cyane, nuvuga ko bwabaye ubuzima bugoye, nkaja kuragira, nkaja kuvoma, nkaja kwishuri, niga ku birometero bingahe se ntiwibaza ngo byari bigoye cyane, nibwo buzima rumva ko bwangoye. Mu nyuma ronza kuba mu Kayanza nja kwiga paramedical muri Islamique narize no mu Kirundo. Mu nyuma papa maze kuba demobiliza, maze kuva mu gisirikare, naciye nsubira kwiga mu Kirundo ndahiga, nahize ubuzima bumeze nk'ubworoshe. Mu nyuma nza kwiga mu 10 kuri Islamique mu Kayanza za 2007 niga mu Kayanza rero navuga ko ubuzima bwari bworoshe hoho, canja no muri paramedical ndiga, gusa nari nshaka kwiga lettre mugo barampindurira kubera bambwira ngo mwene wanyu yize paramedical, ko ndafise mukuru wanje yize paramedical na wenyene, kandi respect kuri we ko nawe yaramfashije inyuma yaho. Nashaka kwiga lettre kubera nari numva indimi buke naho bigenda bigabanuka, nivyo narinzi. Rero naciye niga paramedical nayifashijwemwo n'abavyeyi banje babiri, yaba umumere mama nakubwiye uburyo igituma ndamwita mama, yaramfashije kwiga paramedical, yarizimvye ndaheza mbumu infirmier uko nyene no kubuzima bwagenze mu icamake bw'amashuri. Inyuma yaho rero nagiye gukora ubuzi butandukanye ko nyuma yaho urumva naheje 2013 maze imyaka 8 ndiko ndarondera ubuzima. Hari ahantu heshi naciye nkora, narakoze mu centre de santé, narabaye umutitiraire wa centre de santé privé, narakoze muri centre de santé mu Kirundo ndumu infirmier asanzwe, narakoze muri centre de santé mu Kayanza ahantu ikabarore ku birometero 52 uvuye kuri centre mu Kayanza, narahakoze naho narabaye responsable wa service yijejwe biye ibintu byo kuvyara ku rugero PF ndetse na vaccination, byose narabikoze mu agenda nibitwa karije bibazwa. Cyo gihe naranabaye no wa mbere mu ntara, narabaye wa gatatu mu ntara, navyo byarambabaje mu buzima ko baye wa gatatu mu ntara, titirere icyo gihe ntiyambaniye neza. Nahe harategashimwe katanzwe ku ivuriro mugabo jeyo kubera namwe infirmier contractuel bampaye 5,000, bampa nitaburiyo nayitaye muri hospital igenda aho nagiye gukorera inyuma yaho, kuko nayibitse kugira ngo nzoze ndayibuka ibyo nakoze nkahembwa nabi nuwo warandongoye. So mu nyuma naciye ndaheba aho nyuma narahivye akazi ko chef de district, ndamwibuka nagenda mubwira ati ubuzima bwo ngahasi ushobora kubushobora mu gihe ntaronka nakora amazamu 4 mu ndwi, kandi nkakora amazamu yanje ne yatitire, bituma ro ndabimvuga ati ndabihagaritse notuma mbaho nyene nibereyeho muhira tangorane mu Kayanza. Chanza gukorera mu Kirundo, gukorera sinagiye gukorera nacinja gukorera mu Kirundo, ngiye gukorera mu Kirundo muri centre de santé za 2014 mu Ruhehe muri commune Bugabira. Haca hababya crise ya 2015 baye mbona bamwe bahunga baja mu Rwanda, abandi baja hirya no hino, ngisha ndasubira mu Kayanza, ngenda kwibera mu Kayanza ca nkora muri pharmacy ndahakora imwanya muri niya, umuntu twakorana mbona ntariko arahagacira ibikorwa nkora kuko byaramwinjiriza, mugabo je ntibyanyinjiriza cyane. Za 2015 canja kwiga muri kaminuza Ingozi, niga candonka nakazi muri pharmacy nyene Ingozi naho nyene, mugabo naho candonka karusha kandi candaheba mugeze muri kaminuza, naciye mpeba mugeze muri semestre ya mbere iheze canja gukora akazi muri hospital igenda ngahi Bujumbura, muri Bujumbura rirari hakera muri commune Mugongomanga, naho nakoreye mu babikira ni hard life, naho nyene mera nk'iyijemwe kubera nakorerana n'abantu tutamenyeranye ko yandi umwisilamu, mugabo byaba ngombwa nkishikayo nabanje kunyegeza umutwe kugira ngo ntibabone ko ndi umwisilamu, byarangoye cyane kugira niyadagute kuri bo. Mugabo mu nyuma naciye ngiriki baramenyereye, nyuma y'amezi 3 naciye mba chef de poste wa urgence
imyaka 2 n'igice hafi 3 nari chef de poste wa service ya urgence muri hôpital Jenda. Service ya urgence muri hôpital Jenda yaraba ba infirmier nka bose bo muri hôpital havuye ngo muri maternité no kuvuga naraba bo muri urgence nakurikirana ibyo muri urgence médecine interne pédiatrie na chirurgie byose urumva ni je nabiraba ni je napanga urera ico gihe mu nyuma narabaye n'umuhankadrere w'aba stagiaire muri hôpital Ijenda ndafise agaseve gatoya mu bintu by'ubuganga niko no bivuga mu nyuma rero niho natanga kuzo no kuzandaja mu Rwanda ngurisha abakinyi narabaye mu agent w'abakinyi yego tiye ko narasabye stage naragize iki narabavuze ati muze mungira ikiraro canyu basi ndabakorera ibintu baranse bakora muri Buja FM abakora muri Zarima FM abakora muri radio y'igihugu RTNB harabakora mu isanganiro vyaranse biranka burundu mu nyuma rero maze kumvikana muri radio Rwanda imbere yaho narakoze deal y'umukinyi w'umurundi ndamugurisha mu Rwanda ndamurangira isoko mu Rwanda maze kumurangira isoko kubera amenyesha makuru nanifise connection y'abamenyesha makuru beshi burya je wanagomba ngaha mu Burundi sindanazwe mu Rwanda niho nzwi cyane gusumba ngaha mu Burundi kubera nagenda gane namenyesha makuru cyane bakampamagara ku radio yabo za Isango Star TVT Radio 10 chankse Radio DC kuri Radio Rwanda kuri Radio 1 kuri City Radio kuri Sarusi kuri Energy Radio kuri RC Huye RC Nyagatare namenyekanye ku radio mu Rwanda gusumba ku radio mu Burundi abantu mu Burundi rero batangura kuza baranyumva umumenyesha makuru shimira cyane respect ku mumenyesha makuru beshi batanakunze guha agaciro ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakwiye no guha agaciro kuko nimwe mu bantu bafashije abantu kuzamuka yazamuye jewe azamura no bita Etienne Manirakiza wo bita Ismail Kwizera na Hoda respect to him n'umuntu w'umugabo beshi badakunze guha agaciro mugabo je mpagaciro mu buryo bukomeye cyane yatanguye kuza arantumira kuri radio Isanganiro antumira nk'umumenyesha makuru nk'umuntu w'umusesanguzi nkurikirana umupira w'amaguru nava muri hôpital Jenda nkaza ngahi Bujumbura nje kugira iki dukorana ikiganiro ndibuka bwa mbere twahuriye muri studio n'umuntu bita Jean-Marie Vianney Ngendakumana na batangura ikiganiro c'inkino kwisanganiro cyari carahagaritswe bacha baravuga ati reka tugikomeze bagikomeje rero Ismail araza aradutumira Barene Habyarimana aranshigikira arambwira aranyunga umukono arambwira ati ni sawa inkuru y'umwana isubira inyuma kuri radio Rwanda bantumiye narakoze akantu novuga ko kari kerekeye cyane mu nyuma naho nasubiye bambwira nganira kuri match y'igomba ihuze Rayon Sport na Lydia Ridike mumenyesha makuru Patrick Habarugira ndamwubaho bari muri Canada yarambwiye ati uzoze tuganirize kuri Lydia Ridike ndagenda muri Radio Rwanda ni muri etage nkuko tuba tubona za Source Dinire baje maze kuhagira naguye mu kantu ko ibintu by'ama etage ntavyo narimenyereje n'umwana wo mu Kirundi sindi umwana wo muji kurira muri etage muri ascenseur numva ibizunguzungu ntabwo nabi bwarengana imipango ngere kure ngeze muri Radio Rwanda bambwira ngo kuri ibirato ndakura ibirato sibi by'ama radio yindi usanga bamwe tubyirengagiza ugasanga amatapi tufaye guhonyora guco gusa uri umutumire urubahiriza amategeko ndashikayo rero sanga yo bita Axel Rugangura naramukunda cyane nabo dukora ikiganiro novuga ko cabaye ciza tugeze hanze niho Marcel naciye kati wabonye Marcel Rutagarama yakoze ikiganiro kera muri kuru interieur ya Radio Rwanda ndamubona arambwa ati rero wewe uri umujene ubu amaradiyo mu Rwanda ikarakoresha abajene cyane ati na hariya mu Burundi wogenda ugatangura ukarondera nk'iradiyo guha stage tivyo ukunda ukazoduga bukebuke burya nari ngeze muri kuru interieur ndavyibuka twari tugeze ku modoka yiwe arambwira nyine ngeno bigenza ndamubwira ati amaradiyo mu Burundi ntabwo tubikunze cyane ibiganiro by'inkino biri hasi cyane ati byatanguye nuko natwe ngaha mu Rwanda nuko byatangwa atari ku nibyo biganiro bikomeye cyane mu Rwanda ati navyo biganiro abantu bakurikirana nacenza mu Burundi Ismail acatangura ndamuganiriza Ismail na Hoda nza kugira gucya aranyemerera rero kuntumira antumiye naragenda turasesangura mu nyuma nagize guca numva bakuri radio Isanganiro baranyizeye bampaye stage sinahembwa natanguye ntahembwa ko nakoze umwaka uherenga muri Isanganiro ivyo guhembwa sinabiraba mu nyuma bangira bampa stage nayo nyene stage nova ku bwa mbere yari benevora ubu nahiza kuba stage ibaye stage bankubita udukeya nyene ndadutora ibihumbi bikeya ndabitora mugo nkavuga ati ntangoranije icyo shaka gushika ko ndikiriho ko nakora muri hôpital Jenda nkava muri hôpital Jenda saa 6 saa 8 nkaba ntonze mu kiganiro kuri radio Isanganiro saa 8 saa 9 nkameje kiganiro nkaca ntonda muri hôpital Jenda nkaca saa 10 kubera na chef de poste nategeza guca nirukanka n'ubundi nkaja mu bitaro bwari ubuzima bugoye muri hôpital Jenda baratangura barambona ukuntu bikaboneka nabi mugabo ndabimbamwe uko nyene mu nyuma muri radio Isanganiro byabaye ngombwa ko mvayo Buja FM bandondeye turonderanye nova ko bandi twaronderanye kuko barateye intambwe nanje nteri yindi
canja muri Buja FM rero maze kumenyesha makuru ari macuwa buke naho nagiye niga kandi mugo n'ubusi ndaba macuwa cyane kuko mbandanya niga hari ibyo nkiga buke nibaza ko nzote baronka shika aho nifuza nivyo rero vya mu mwuga w'inkino kumenyesha makuru w'inkino nuko navyinjiyemo muri rusange. Ni Papa Utamu yakoze mwijenda ari umuganga ahantu hakanye cyane hari ahantu byashoye ko byagukoroheye ko haba canke ni kubera rumenyere mu Kayanza hasanzwe hakanye nahone. Mwijenda byarangoye kuko inyuma ya mikro niho nakweretse amasanamu nkikora muri hospital Jenda baduha itaburiya ipantaro n'ishati bisa mugo byabangomba ko ntereka ko imipira iyi n'inkofero rimwe na rimwe ari basanga nahize k'igikofero cy'ikimaving gasanga nambaye imipira igera kuri 3 n'umupira indani itaburiya nkashira y'umupira hanyuma nkashira ku mupira w'imbeho umwe n'uwa kabiri nkongeza ko nkashira ko n'inkofero mwijenda byarangoye cyane kuko ntabwo nari ndabimenyereye ubushuhe ubukonje bwo mwijenda ntabwo bungana n'ubukonje bwo mu Kayanza mugo kubona narigeze gukora muri commune Kabarora aho biti Rugazi naho hari hakanye hafi yo mugwegura bya nari maze kumenyera ibintu by'ubukonje nta kibazo narahabaye. Papa Utamu iyo abantu baze gushika Bujumbura abenshi baca baba nk'abantu bimvukira bakoma bavuga ati twega abanyabujumbura bamubazo komengo ntagira aho yaje ava ubu ntukunze kwemera ko Bunyabujumbura biva kuki sinzona vyemera kuko jende umunyakirundi jende umwana wo mu Kirundi nambutse ikiraro kugira shike Bujumbura mvuze ko nambutse ikiraro bumve ko buje nta hamwe winjira mu kino gisagara hatari ikiraro nandubutse ikiraro so jewe rengere gituma ntashobora no guhinduka hari ibyo abavyeyi bandezemwe bandemyemwo bambwiye ntegezwa kubahiriza premier maje nko nategeza kuba nararongoye mugo sishobora kurongora ko ntiharagira hari ibyo abavyeyi bambwiye ntegeza kubanza kubahiriza kugendera ku mpanuro abavyeyi bampaye ikindi naco gutaka gukatagira umuco karacika umuco wiwacu twebwe ntutwemerera kwihakana iyo tuva sishobora kwihakana iyo mva rero ivyo by'ubunyabujumbura jewe ngoma n'umunyakirundi kandi Bujumbura burya sinaho hambere no kabaye mvuga ko ndo Texas nayo kuba umunyabujumbura ni ikintu gitoya none ubu sindahabaye hari nto gutubona ndiko ndabira nicerekana ko ubu namaze kuba umuntu atife waho shatse n'ubu no vuga ngo imyaka ndahabaye kugira mvuge ko ndi umunyabujumbura ndavyemerewe kwitwa umunyabujumbura sishobora guhinduka ro kubera umuco w'ibujumbura n'umuco wiwacu biratandukanye cyane twege iwacu twakuze tuja kuvoma bitwo atabushira sone dushizemo umuvyayi gw'ubwubwira tuja kuvoma wacu genda mugo umuntu ngahe bujumbura n'ubwenge aze kuvoma nk'umwitanganyika byo bibibazo twege iwacu twakuze tutiyambara ibirato kugira mu gatandatu wasanga kugira umuntu yambara ibirato ni bake navuze ko nari muri bake bavyambaye mugabo umwana ngahe Bujumbura kugira yambare akure mwiyondero atambara ibirato vyogorana igituma rero ntashobora kuba umunyabujumbura kindi ari naco nova shimikirako twebwe dufise identite yanje yanditse ko inkomoko yanje iyo nkomoko yanje rero dufise imico yaho ntegeza kubandanya kugendera iyo mico hanyuma ni nawo umunyabujumbura nziyadabuta kwiyo mico y'Ibujumbura mugabo sinzorengana kuri wa muco w'iwacu ikirenze ku muco w'iwacu nzogira iki ndagisezerera ndagica ku ruhande. Papa Utamu yahora yambara amashati nkuko witubwiye ashaka kumera nk'ikanzu urababaza musaza urababaza gose ku vy'style oya urumva hari ibintu y'ubuzima buhindutse nawe utegeza guhindukana nabwo hari cyahindutse kuri jewe kuko nakubwiye twego ubuzima wacu bwari bworoshe ubwa mbere mu nyuma biragorana mugabo ubu novuga ko hari ikintu cyahindutse muri famille ko biramaze kugenda neza ubu ndaho nanje hari ikintu maze gutiraho ko intambwe kuko ubu ndimenya muri Bujumbura ndiyambika ndirasiona peut-être naho muri famille hariho gusanga bahizemo imiyaga rimwe na rimwe bakavyorosha inzu mbamwe ndimenya nta nzu y'Ibujumbura mbona iriho ntashobora kuba no wangu mugabo mvuze ngo ndayibemwe umunsi ngo base no tumandana yibamwe na zakiriri garden no zijamwe mugabo ico mvuze rero gituma ubona nahinduye ruke nuko nzaho navuye kandi sinkwiye kuba muri bwa buzima nabayimo kijya gihe nkwiye kwisanisha naho n'igihe ngezemwo nkisanisha naho abandi bageze muri ino si tugezemo iyi misiri rero turazi ko agashambara burya n'ikindi kintu karahisha agashambara kanatuma ugakucisha mu bantu muri uko kuyibo kuba mw'Ibujumbura kugira anje mbone ko nd'umunyabujumbura buke basi ngerageza kurondera n'agashambara gatuma basi banankompara no Texas kuko kunkompara no w'Ibujumbura ntibinahagije vyonyene ni bankompare no wi Texas kubera iki jewe Bujumbura nahomva nka Texas ubu uyu mwanya rero jemba nkozira ko nibereye Texas niyo mpamvu ntegeza gura ingene no kwikonforma n'umuntu ari Texas canke California kuko imba mbona nyene byarakunze buke ndashimira Imana kandi ego cyane Papa Utamu abakunze kukuraba ibintu byose ukora haba ari mwishaka haba kuri micro haba mu gutegura ibiganiro vyawe uri no mu bantu mu myaka yawe bakora amasaha menshi ku munsi irya shaka ico gisirani cy'ubuzima kiva kuki igisirani cy'ubuzima mwicamake murumva nabaye mu buzima bugoye
jewe nabayeho nkora amafraude nja mu Rwanda nikoreye ibintu by'abantu nja mu Rwanda nikoreye imiceri y'abantu ndayishora mu Rwanda nikoreye amakawa y'abantu ndayashora mu Rwanda ku mutwe uyu munsi rero singeze Bujumbura mba ntegerezwa gukora muri bwa buzima n'umwe nabayemwo mugo nkabukora kandi bunonyoroheye gusumba ko nabikora ico gico gena yirukanka mu Rwanda kuko kuri fraude hari ikintu bitamucaka ugenda muri wirukanka wikoreye umuzigo kandi ukabikora umwanya muremure kuko nashobora kugenda nk'amasaha nk'abiri nikoreye umuzigo uyu munsi kwicara kuri mikoro nicara kwa amasaha 3 nta n'ikintu na kimwe kigoye kirimwo sanishije n'ubuzima nabayemo iyo ndi kuri mikoro nshiramo inguvu kubera inguvu narateguye umwanya wo gukoresha inguvu bwa mbere nakoze ibinduhisha cyane gusumba ibyo nkora ubu nta n'ikintu na kimwe je nkora ngahi Bujumbura kigoye kuko naho wombwira ngo je nze gukora mu mabarabara ndabishoboye je nabaye umurimyi sibyo je ndaze kurima apana kurima ku musozi nararimye mu mwonga aho nagenda amazi angera ngaha mu nda nkagenda nkashika mu murima nkarima ico bita kurenza nkarima guca nkatora ivyondo ivu nkarizana nkarishira inyuma ntahindukiye inyuma nukuvuga nabaye umurimyi nabumbye amatafari jewe ajya yibumba nongera mumba amatafari amwe bitarukarakara bya bitafari binini nabaye umuede maso byose narabikoze nabaye navomye ibido z'amazi zigira kuri 5 nkazishira ku kinga je namenye kinga muri 97 nari nzi kunyonga ikinga jewe burya ku kinga je ndi mubi jewe ntuzumbwire ngo abataxivire ngo akazi kanse n'ivyananka byo kuva ngo nzoduga bimwe abandi bavuga sishobora kuduga nzokora ngo Burundi Bujumbura ko hari ubwo nshoboye buri ngahi Bujumbura nyene kandi mbona ko bwokunda itangaza makuru n'ijyanka nzoja kuba umuinfirmier nivyanka ko mu infirmier nzo mu edemaso nivyanka ko mu edemaso nzoja kuroba kuko je narovye mu coho hano mu Kanyaru byo byose no bishobora nivyanka ko nza kuba kuroba nzoja mu bundi buzi butandukanye ko bwose no bushobora no kwikora imizigo je narikoreye imizigo nta na kimwe roconanira niyo mpamvu ro gukora mbana nta gusubira muri bwa buzima nabayemo kandi imba mbona ko kugira nzembe babandi tubona bateye imbere aba bagwiza tunga tubona ngahi Bujumbura bisaba ko nkora kuko gukora ndamaze kubona aho bingejeje sishobora ko kuregeza sishobora kuba umusungarere sishobora kuba umuntu ngondera amaboko sishobora kuvuga ngo ndambaye iki ngo cedeka gukora iki oya ntegeza gukoresha ingufu kuko nibutse aho navuye bituma ngirisha akajyo gukora nkabona naho abandi bari kubera bakora bituma ngirisha akajyo gukora ariko nkaca mbona naho abandi bari kubera kudakora bituma ngirisha akajyo gukora ni niyo mpamvu ro nkoresha ingufu cyane yego cyane papa utamu mu myaka 5 yibona he nizihe ndoto yifuza gushika ko ukurabona yuko haraho wavuye naho ugeze mugabo ndazi yuko gifite inyota gushika handi aho navuye ni habi kandi naho ngeze ntabwo ari heza cyane ntabwo ndahishimiye cyane mu buryo burenze haraho nifuza kuzogera muho nifuza kuzogera nifuza ko papa utamu abishitegererezo ku basore canke se kugwaruka go mu Burundi nibyo banangombwa mu karere ka EAC kubera muri kaminuza ntabwo sinababwiye amashuri nize ko bwa mbere nize paramedical muri kaminuza y'Ingozi nja kwiga ivyerijanye n'ubuvuzi ugumva ko bwa mbere nize ubuvuzi muri secondaire mugo mu nyuma nza kwiga ibijanye n'ubuvuzi muri kaminuza ndabiheba maze kubona nkora muri hospital genda byabaye ngombwa ko nza ndakora kuri radio Isanganiro nkongera nkaba n'umunyeshuri muri kaminuza nakurikiranye ibintu byejanye na hotelerie tourisme singenza ingenzi n'amahoteli niko no bivuga nivyo nize nivyo sinabandanije iby'ubuvuzi ni ukuvuga mu myaka 5 nifuza ko ni umuntu w'icitegererezo haba ku mutumbi wacu aho mvuka kandi ndabona ko bimwe maze kubigira ko ku mutumbi wacu nibaza ko sindi muntu akomeye ku mutumbi wacu ko arabo twarukanye twagendanye ubari mu gihugu cy'Ubwongereza bari za Dubai bari zahemo go kubi Dubai nta nubwo bintankanga ko nanje ushaka kuji Dubai mba naragiyeyo hari mu gihugu cy'Ubwongereza hari bari mu gihugu cy'Ubwongereza batumwe n'igihugu nanje nifuza ro kuzoba mu myaka 5 iri imbere niburi ku mutumbu baramaze bamwe baramona ko haramaze kugera mwikomine haraho maze kugera no mu ntara petetre ngiye mwihayanishwa nuko ntaraje mwihayanishwa ngo canke se ndabe haraho maze kugera kuko nibaza ko ndi muri bake mu bamenyesha makuru bari mu bavuka mwiyo mu ntara mvukamo kandi bamaze kugera ico bahinduye muri domaine barimwo naho ntaragera kure aho nifuza mu myaka 5 imbere nibaza ko nifuza kuzobishitegererezo c'abandi bajene canke c'abantu bamwe so ati ndaba narafise ibihumbi jana mugo abantu bavuga ati bijya bihumbi jana yarabikoreye nawe kora kugira ngo bishikeko haba abantu bajene bandaba koti bavuga ati papa utamu yaciye mwiyinzira kugira ngo abishikeko bijya bihumbi jana mugabo mbafise abantu banyigirako ikindi mu myaka 5 nibaza ko hamwe igihugu cyo binyemerera ndifuza kuzogira abo mpindurira ubuzima mu mikorere no mu gutanga akazi
ubyumve ko nanje mu myaka 5 iri imbere nifuza kuzoba ndi umuntu atanga akazi naho nubu ushobora kuba no bikora mugo mu myaka 5 nifuza kuzoba ndi umuntu atanga akazi abantu bahagira iki bakabaho kubera ivyo nakoze jewe tugasangira mu icamahe kubera je nta muntu nemeza ko akoresha uwundi sinemeza ko umuntu akoresha uwundi nifuza ko nzoba nkorana n'abandi mugabo ari nashize nk'imitahe minini yakubasumbye umuntu arazana umutahundi nawe akazana ubwenge nifuza rero ko abantu bazoba bazana ubwenge nanje nkaba tugakorana Papa Utamu ni benshi bakora dukurikira haba mu majenerasiyo atandukanye ugwaruka eka n'abageze aho bageze mu myaka we nkawe ijambo babwira kuko numva ko waciye muri byinshi iyo uciye ku ntambwe yose uriko hari icigwa uhakura uwo nirihe somo ubaha abantu icambere nobwira abantu neka mpere kuba jene bangana nkanje urabona twe tuba turi mu myaka ishushe beshi tukunda kwikwegera mu busambanyi sindabihisha ko nava ngo kugenda n'abakobwa yasugena n'abakobwa mu busambanyi kandi yo uri mu busambanyi rimwe na rimwe bigutesha umwanya wo gukora ibyo wokoze ikindi naco hari naho kuramwo nibindi skesa swa ingwara canke se hari naho bamwe biba ngombwa ko iyo ubusambanyi bubaye umwanya muremure hari naho usanga ukoze ikosa rishobora gutuma wisanga inyuma y'amafera beto ugasanga ugiye muri gereza urafunzwe ibyo nibaza kuba jene nkanje icyo kintu cyo nabaza ko banza bagashira ku ruhande icambere babanze birengagize kunezerwa mu gihe batarakora ibituma banezereza nene sivyo umuntu ugasanga ashaka kubaho nk'umuntu abaye ari Texas Timbaland yambagwa na Chris Brown ariko arashootinga nawe ugashaka kuba ariyo wambara oro wewe nta kazi urakora nk'aka Chris Brown umukinyi w'Uburundi ugasanga angana nanje ugasanga ashaka kwambara nka Tupac Omar Shakur Makaveri ivyo yambaye kijya gihe ko yari yarakoze ugashaka kwambara nka Jackson Michael oro we nta nakimwe wakoze ibyo sezero ni babanzi babe abo bari bavive ubuzima barimwo ahubwo baharanire kuba bajya abantu bambara ibyo bintu canke se bakora ibyo bintu ugashaka kugendera mu muduga je nta muduga aruma urafise imodoka hari umunsi ndakubwira ngo mpa lift mpangendesha umuduga wawe nta n'umunsi numwe kubera iki ndaharura mvuze ngo ngendesha umuduga wa Ruma ejo nzosha ntangura kwifuza no kugendesha imiduga y'abandi ejo hari n'igihe shobora gusanga iyo miduga ndiko ndayinywesha ibitoro kandi eviteres actif mwicama kenge ndabagibira ijambo rimwe ni eviteres les passifs ahubwo bagira iki bakora ama actif les passifs ni bya bindi bitinjiza bakora ibibinjiriza kugura impuzu z'agaciro bitaza kwinjiriza kugura amaradiyo kugura amateleviziyo kugura amakofero kugura iki kugendera mu miduga atari ni yanyu mugenda mushera umunyenga je sishobora gushera umunyenga ntibigigera bimbako sindanazi ni modoka reka ndabibwire n'abantu je nta modoka nzi kubera iki suko ntoronka amahera yo kuyiga na peri mushobora gusanga no byonyorohera kwironka ko numvise menga hari inzira bicamwo mugo je nifuza ko noca muri auto école sibyo hari abantu tugendana bagendesha imiduga tukanicarana sindababwira ngo banyigisha imodoka kubera iki ndazi icuma maze ukimenya ndaza kugira itama yo kugira ngo ndagikoreshe kuko je nk'ubumbwiye ngo ngendesha imoto ndi mubi ku moto mugabo imoto sishobora nta mwanya mfise wo kwigendera ku muyu mwanya kubera iki sangira ikirankonsoma nibakore rero ibibinjiriza birindi bitabinjiriza abo no abajene aba papa nabo canke se abantu bahumuye abantu bamaze gutera imbere nibaduha akazi twego abajene batwizere kuko maze kubona ko abajene ntitwizerwa cyane ugiye no muri leta ugasanga pourcentage y'abajene ubu ni ntoya ugiye mu namashinga amateka byari bikwiye ko tubonamwo ugwaruka kubwishi kuko ugwaruka turashoboye ugiye kuraba abajene mu uyu mwanya igihugu kirakeneye abajene n'ivyumviro by'abajene barabikeneye mugabo tutanibagiye babandi bahumuye bashobora kuza batugorora ku petetre kuko urashobora gusanga amaraso y'abajene arashushe ugasanga dukoze ibitajanye mugabo uyo wiciranye n'umuntu ahumuye ugasanga arakurongoye ikibikwemeza nuko wewe uri umujene uyu mwanya ufise watangura umenyesha makuru muto benevora uradogo bugeze ku kurongora ikimenyesha makuru ariko ntihabuza abapapa bari imbere yawe mu batizego niyo bacanke batobishobora bisigura ngo rero tweko bajene turashoboye hanyuma igihugu na cyane cyane ku mukuru w'igihugu ngo niyo ngomba nerekezeko mukuru w'igihugu ni Sebarundi nibige inyigo y'abajene na cyane cyane twego turava abanyeshuri bari mu makaminuza baraturungika kuri kaminuza leta ikadufasha tukiga n'abari mutu kwabaronka kaminuza z'u Burundi murazi ko habarimwo beshi mugo baheza amashuri bakagira iki ugasanga ntibarosubuzi nibagwiza inyigisho zifasha gukereye ubuzi bazigwize nibatanazigwiza babereke basi ngene bogwiza uburyo bwo kuja kurondera ubuza handi ndavuga batugwiriza uburyo bwo kuba ama connection hirya no hino tuje kuronderera ubuzi handi kuko turavye nk'ibihugu nk'abantu ko barubaka nk'ibiraro ngaha abantu bubatse ama antene ya za limitere usanga araba Vietnam
usanga ari abantu bo mu bihugu vya Korea, usanga ari abashinwa. Natwe niba tugwiriza izo opportunity zo kuja gukorera hanze basi, kandi igihugu turizera neza ko se Barundi vyarabishoboye, ama connection afise hanze ni menshi. Ikindi novuga ni kuri babandi abavyeyi nibadufashe kurera, kuko hari umuco uri kuracika. Abajene bacu bigiza abasungarere mu buryo bugaragara, yakora ikintu ugabona ko menga kiri mu nzira nziza, kubera ariko arakwereka vision ya kino gihe, generation ya kino gihe, ukabona ko menga ubishigikira mu byo ukacohora kubita kankwafu mafu ku mwana, umuhanure kuko umwana ntarengera impanuro, ubandanye umuhanura, nibaza ko bizofasha. Muri rusange je novuga ngo impanuro kuri bose, twevite ama passive, tukora ama active, haba kubakuze, haba kubana, haba no kuri babandi barongoye ku rwego ku nzego z'igihugu muri rusange. Ego Papa Utamu uri mu bamenyesha makuru b'inkino mu Burundi, kuri ico gisata we nk'umwe akigize ubona cifashe gute, domaine yo kumenyesha makuru y'inkino mu Burundi kubwa Papa Utamu imeze gute? Domaine yo kumenyesha makuru y'inkino mu Burundi iri hasi gose, kubera ababikora n'abareze dusanga tubikora ni formation tuba twararonse. Izo formation rimwe na rimwe hari n'ababikora batanabose na formation, ahubwo kubera babikunze inkino. Ikindi novuga ku butangaza makuru ya sport ntirihabwa agaciro mu maradio mu maradio n'amateleviziyo cyangwa se n'imenyesha makuru vyandika, ntirihabwa agaciro, ahubwo bakanibagira ko ibi byose biri mu kino gihugu no kubera sport, no kubera inkino. Kubera inkino ni imyidagaduro nifasha abantu bagira iki, koroherwa mu mutwe, n'izi ntambara zahosherotse zigahera mu gihugu, zaheze kubera abantu bashaka divertissement, bashaka gusamara. Niyo mpamvu ro sport yarikwe guho bihabwa nko kuri radio y'igihugu na televiziyo, yarikwe kuba bihabwa agaciro gakomeye cyane gusumba ibi bindi byose tubona. Abantu usanga ngo bagiye muri ibi, ugasanga abo banagomba nivyo n'umuntu avuze ijambo ku gihugu, canke avuze mwiyo televiziyo canke mwi radio yo runaka, avuze ijambo abicije mu kiganiro runaka, gituma abandi bantu basubira inyuma. Oro wari kuzana inkino zituma abantu banywana. Mwarabonye igihe intamba zironka itike yo kuja muri CAN, abantu ngene bibagiye, bamwe ko bari mu mugambwe uyu, abandi ko bari mu mugambwe baragwana mu nda, abantu baraje barashigikira igihugu, bitwereka ko roka inkino zishobora kuba zisumba n'ivyo bintu byose bigira iki biba abantu babashaka kubakirako. Irevre politique je ndayemera, kuko politique niyo igihugu kigira politique n'umurongo ngendegwako. Politique dufasha ko igihugu kigira umurongo ngendegwako, ariko gusa muri iyo politique bonseremwe ikijanye n'inkino. Mwarabonye idarapo ryarahungabanye kubera Francine niyo saba, ba Venice niyo nga bidarapo ryarahungabanye, ariko sindabona umuntu w'umupolitisi yagiye hanze ngo akora ibintu bitangaje, usibye umukuru w'igihugu n'abandi bantu usanga bari abadiplomate babandi bari hasi bene twebwe ushobora kwaruka ngo ukora ikintu gikomeye, guca ugenda hanze ngo uvuge ngo wakoze ikintu kiri diplomatique, kize gusanga idarapo rikorera hunga abantu bakwivuga ngo barondeze uriya muntu avuka. Ariko muri sport birakogwa no mu muziki birakogwa. Niyo mpamvu nasaba ku radio n'amateleviziyo baguza ama formation, ariko banarabe nuko gwaruka, kuko hari n'ibindi bintu barimo byo muri kahise, ugasanga ariko bararabira kuri babandi banaka ngo banaka bakoze ibi, ugasanga dukore muri ibyo tujane n'igihe. Nimba sport ari iriko tubona irikira trendinga muri kino, ariyo nkuru, ari byo bintu bikomeye muri kino gihe, babiha agaciro, babishiremo ingufu nyinshi cyane, ko turavye ngo ibihugu vya Tanzania, u Rwanda, Kenya, Uganda bariko baradusiga cyane, bariko baradusiga, kandi biriko birafasha mu iterambere ry'igihugu. Muri rusange rero novuga ko abamenyesha makuru bigere ko abanyamwuga bevite ubwo bw'amanyanga bagenda bakora. Kamenyesha makuru ndabazi beshi bakora kubera ikintu babahaye banaka, ibyo ntazigera nemera, canke bakora kubera ubucuti bafitanye banaka. Je naho twadufitanye ubucuti uri mu bintu by'amanyanga sindagushigikira, ari inkuru y'amanyanga ndayivuga kuko ari inkuru, sindayivuga kubera ubucuti dufitanye. Utamu turiko turegera ku mpera y'ikiganiro cacu mwaduhaye, akajambo kanyuma woshikiriza we kwadukurikirana Papa Utamu. Akajambo kanyuma noshikiriza novuga ngo byari byerekeranye n'ubuzima bwanje, naho ngeze, aho navuye naho ngeze, bijana n'imyuga nagiye ndacamwo, harimwo iyigoye n'iyitagoye mwumvise nakoze. Akajambo kanyuma nuko novuga le travail anobli Rome, ukora burya rimwe na rimwe hari hahugera, kandi bavuga mu Kirundi ko udakora ntakaje, utarima ntamira. Iyo udakora rimwe na rimwe nta hantu ushika. Abantu novuga ko twoja ku kivi, twese twoja ku kivi, abantu bose bariko barakurikirana Ejo TV boja ku kivi kubera iyo ukora hari ahantu ushika. Uyu munsi Papa Utamu nimba ariko baramubona banamwumva hirya no hino, biva nibikogwa yakoze, so kubera yagomwe ngo kubera ngo bafise isano na banaka. Wanagomba jinzi Bujumbura nta muntu numwe twari tuzinanye, n'umushoferi yanzanye nta wenzi, nta n'umuntu numwe, naho nashikiye ntaho nzi mwuyu mwana, nta naho ndanibuka kubera stress zagumye ziba nyinshi, bituma nibagira nivyo nagenda camo. Ariko gusa
kubera gukora byatumye ngenda nduga bukebuke jimva ahantu hatazwi ntara amatari wacu ku mutumba neza na neza abavyeyi banje nk'ubu bariko nta matara ariko mugo ndizera ko amatara ashobora kuzoza kubera ibikorwa by'abantu bariko barakora bava ku mutumba nanje ndimo so icyo novuga ari abarundi n'abantu bose ko barankurikirana tugira ishaka ryo gukora twevita ibintu bidafisa akamaro twirinde ibintu bidafisa akamaro dukora ibifisa akamaro haba uri wavukiye mu gisagara ca Bujumbura ntibibaze ngo warahavukiye ushobora kutahasazira ushobora kuba warahavukiye mugabo nkaza nkagukubita icuro nkakurungika kuba hari yanavukiye bivanye n'ibikorwa jewe nkoze sivyo ushobora naho kuba waravukiye hariya icendajuru canke se muruzo canke hariya imakamba kure mugabo ukaza ukaba Bujumbura ukayifata cyo bita gufata kapitale ushobora kuyifata kandi bigakunda kubera ibikorwa byawe uri kurakora ushobora kuba wavukiye ngahi Bujumbura umuji ukakubana muto kandi wewe mwavutse mufise ama parcelle menshi muri Bujumbura ugasanga nta nimusigaranye bakazi kugurira babandi bavuye muri interieur bakakwimura undi bakavukire nawe ukaduga kuba hari yabavuye bisigura ngo rero wabi Bujumbura waba hehe bisaba gukora abantu bari mu mahanga bariko barakora bivita ubunebwe kutubwira ngo ba diaspora ni vyiza mugo uri mu diaspora uri mu kazi ukora kakwinjiriza we vita bitakwinjiriza ukore ibikwinjiriza hanyuma je ndakunda gusoma ibitabo burya cyane Bible narayisomye keshi narasomye Qur'ani keshi ndasoma n'amaroma atandukanye ndasoma ro n'ibintu ndakurikirana n'amateka y'abantu abantu beshi bagiye batera imbere kubera ivyo bakora ntibagiye batera imbere kubera ivyo ibibarimwo ibikurimwo rero bigaragaze mu bikorwa warize kaminuza pana kugwiza kugufata ishati nguragoroye uciye uje hajya mwibarabara ngo narize warize mugabo utari kurakora ntaco bimaze wewe nimba ufise inguvu ukavuga ngo urafise inguvu izo nguvu utazikoresha ntaco bimaze koresha rero opportunity uro amahiguro yose ashobora kutayongera kuyaronka ejo yakoresha no munsi parce que hari muri byavuze ngo if tomorrow never come ejo hashobora kutabaho naho yabivuga mu rukundo abibwira umuntu yari karasaba urukundo ngamubwire ko mukunda no munsi kubera ejo arashobora kutabaho nawe ndeka ndabikubwira ati ni ugerageze amahiguro yose no munsi yakoresha no munsi parce que ejo hashobora kutabaho ikindi naco ababaye kwinosi umwa baryohewe ababaye kwinosi neza ntibayibaye ko sabayibaye kimya umwanya muremure nabayibaye ko bari mu munezero bariko barakora neza nibo babaye ko inosi nibo bayibaye ko banezerewe ababaye ko bariko baraninahazwa we nawe ro haranira kuzobaho umuntu avugwa akavugwa mu byiza ntuharanire kuba umuntu avugwa mu bicanke se mu gusubira inyuma niryo jambo no babwira imbere ko turangira tusozera papa utamu tumere nk'abava gatoyi mu buryo bw'ibintu biri professionnel pega haje nyuma y'ibiganiro inyuma ya papa utamu dusanga mu kazi kose yarakaye papa utamu nyuma y'akazi umeze gute uruka gute mbega uyo kipaniki urakoze jewe biraza kungora kuvuga kubera ibintu byanje biri ku murongo kubera n'ukwezi byenda gupanga ndibuka hari umu grand frère yigeze kumbwira ati zuro orere yawe kubera 2006 narapanga orere cyane narapanga orere ibintu byose nakora nabikora nabafise orere y'ukwezi canke y'umwaka nzogenderako mu byo nkora rero inyuma y'akazi jewe mvuye ku kazi keshi nkunda kora sport akaye utu exercice physique niyo mpamvu ntana by'ifise umuvyibuho urenze kandi sindanonze cyane ndabishimira Imana ndakora sport hanyuma ikindi naco sinumviriza indirimbo jewe cyane mugabo ndakunda kumviriza indirimbo zifise inyigisho ndakunda old school za ndirimbo za kera ziba zirimo ubutumwa indirimbo z'imicafu zirimo ibintu byo bitafise akamaro sinumviriza abarimbye barundi ndabakunda abaririmbi bifise ubutumwa ndabakunda hanyuma umva ko numviriza indirimbo iyo ntashe muhira ndafungura je no guteka ndabizi ko ndateka ngiye muhira ndateka bibaye ngombwa nkafungura sinkunze gushira inda imbere hari naho ndanibagira no gufungura jewe ugasanga kubera akazi kandi managiyemo keshi usanga nibereye mu bundi buzi cyane bwo kurondera amakuru bwo kwiga ingene abantu babayeho keshi ndakunda gusoma keshi ndasoma cyane daire novuga ko ari byo bintu binyokipa no gusoma cyane ibyo binyokipa havuye sport no kipa no gusoma nta bitera muhunze kujamo ko jewe unambagije nko Big Fizzo ntawe ndabona live gucya Satbi ntawe nzi naramubonye muyinge je bundi ndi mu MC mu bintu bya Atletico ni Oil Day naramubonye Satbi niho namuboneye sindabona Kidumu jewe nta ibintu by'indirimbo ntibinyokipa cyane binkwega cyane gusa ubutumwa baba burimo ndabwumviriza nko ndakunda indirimbo za Tiken Jafakori ndakunda indirimbo za Dauda no munyako d'Ivoire ndakunda indirimbo za Alpha Blondy ndakunda indirimbo za The Wailers yari band ya Peter Tochi
Bob Marley nari kumwe no bita Baniwela. Ndakunda indirimbo za Lucky Dube kubera harimo ubutumwa. Ndakunda indirimbo zifise ubutumwa za ba Kenny Rogers, za ba Do Williams, za Dolly Parton. Ndakunda indirimbo za Frederic François. Ndakunda indirimbo za ba Celine Dion. Mugurumva indirimbo ariko ndavuga izarizo ni za ndirimbo zifise message. Ndakunda indirimbo za Impara, Orchestre Impara do Kigali nkuko bishakunze kubivuga, Impara do Kigali. Ndakunda indirimbo za Orchestre Irangira. Ndakunda indirimbo za Matata Christophe. Ndakunda indirimbo za Chacho Amisi. Ndakunda indirimbo za Kidumu zimwe zirimwe ubutumwa. Ndakunda indirimbo mu icamake rero ibintu by'indirimbo iyo ndiko ndakora ibikorwa harigeze inyokipa nivyo ro mu icamake niberamwo keshi nkunda kujya amasaha 7 y'ijoro canke saa 8 y'ijoro kubera keshi mba ndiko ndakora utuntu simba ndiko ndaraba filime nta filime nkunda kuraba filime naravye naziravye nkiri umwana kubera haraho nasanga narishijana likamara indwi yose ndiko kubera filime twarayiravye kuri 20 twebwe haro igatsinda haraho nari hindwi yose nkari hanko kwezi ugasanga baranamenyere ntibakindihisha filime nkanazisigura urumva naravye filime umwanya muremure agasobanuye bayanga nte aba bantu nze yabaroke ntibari bwanazi nkuko banyago abarundi bariko barabavuga ntibari bwanazi hari abantu bitwa ba Yanga niwe yari umuntu asebanura cyane ico gihe twebwe Yanga yagiye no kuza mu nyuma twere twanarabageza Rambo zidasobanuye Rambo bari timukomba bande mu bisheke ibintu byose twarabiravye man twarateguye CV uyu munsi ntibigisamaza nubwo buntu bw'ubu filime budafisa akamaro budashinga filime ifise inyigisho ndayiraba kuko filime ngora kasa do papier ndashobora kuyiraba kubera harimo inyigisho professor n'uburyo bwo kwiba mugabo urimwo ubunyamwuga nanje ngerageza kumwe no kora ikintu mugabo ntakoze buryo bwo kwiba bwa professor so ibintu biranyokipa mugabo ibintu birimo inyigisho byonyene ni kuvuga ronje amasaha 7 y'ijoro keshi mbyuka saa 10:45 ngiye gusenga najyamye saa 7 saa 8 nuko nimereye mu buzima nuko meze hanyuma 12 z'igitondo banabyutse mva gusenga saa 11:30 nkaca nongera nkaryama 12:40 guco ca ntangura nkasoma imenyesha makuru ariko aravugwa hirya no hino nkuko bana narayisomye ibyo mwijoro byo mu gitondo nkaca bisoma mu gatondo hanyuma nkaza ku kazi nkitegura keshi ndarakunda rimwe na rimwe usanga nashise ku kazi ndiko ndacererwa kubera iki manasanze nisanze ndiko na occupation nyinshi ndiko ndasoma nkisanga nibagiye ko ndanatonda amasaha yo gutondera ku kazi nkasanga ashitse ku kiganiro habura nk'iminota nka 10-15 mugo bagenzi banje nababwiye petete ibyo nateguye nibyo nifuza ko tuza gukorana nabo bakambwira ibyo dukorana keshi niyo nzira nkoramo aho utamu iyo mwicaranye abakarara telefone yiwe amakuru y'inkino mashasha n'amaskoro bya sport biye bintu bigamije kugira ngo gume uri updated canke igituma nkunda kuraba iby'inkino nivyo mbamwe jewe uyu munsi beshi navuze ko nakoze ubuzi bw'ubuganga nongera ndanakorana n'ubumenyesha makuru akazi k'ubuganga nakavuyemwo nubundi mumenyesha makuru nukuvuga nimba narasoma ibintu bya Virginia Anderson reka toroze bezwe fondamental nkiri umuganga nkasoma sokesera santé ama definition ya santé la maladie nkasoma ingwara zitandukanye ubusi nkibisoma gusa ndabisoma kugira ni updating ndabe kare akantu ndashobora gukora ko documentaire mu buzima busanzwe ubusoma ibintu by'inkino ni nayo mpamvu telefone yanje yabiri muri silence mugabo nkayamiza mu ntoke je ntabwo ushobora kumpamagara ngo mbure kubera telefone yanje biri mu ntoke ndiko ndiga no muri telefone yanje nta foto z'ibindi bintu birimwe atari iby'inkino n'ama site ndondera k'inkino nivyo babirimwe cyane ama application nkoresha nayo inkino nivyo bintu mba nibereyemo bijya bintu ndabikora kugira ngo ngume ndi a jour rega sinifuza kuguma muri Buja FM. Buja FM ni radio nziza mugo sinifuza kuyigumamo nifuza kuzoja mu yindi peut-être yo bisumba Buja FM kandi Buja FM nibaza ko indamuye nkava muri Buja FM nkaja handi byo bari byiza cyane ni nayo mpamvu rongo mbandanya soma nifuza kuzoba wa mbere mu ba mbere sindabo wa mbere kandi sindanaronka na classement urumva ndiko ndifuza kurondera classement mwaka no kazi nkora nakubitiye kuri Facebook yawe nabonye amafoto washira ko y'abarasta bakera bafite amateka wigeze kuba ukunda ibintu bya rastafarisme usubije inyuma gatoya narigeze no guheba ishure naye navyibagiye narigeze guheba ishure muri za 2009 kubera narigeze kuba ndi inkunda rastafarisme cyane narigeze no gushaka gutereka umushatsi muhiri wacu barankubita narakubiswe inkoni nyinshi ndaramboshe kubera pare navuye yaragiye no mu gisirikare kankubita akambwira ngo inyoni ya leta barankubita nyene baranoza gose kugira mpebera rastafarisme yakubwira ngo inyo igisusu ni cha leta igisusu ngo ni cha leta ndakubitwa ndashaya kunyo nebana ndamara igihe kiriniya banamwesha ugwembe niga muri secondaire urumva munyeshure kumwesha ugwembe ndabibuka hari ku itariki zibiri z'ukwezi kumunani Prito narakubiswe icyo gihe bampa nakazi ko gukora ku moteri muhira kumara igihe nyonga moteri bya moteri bisya muri interieur murabibona kiya ki moteri namaze vacances zose agenda gikoresha kubera ibihano papa yari yampaye kubera nashatse kuba umurasta hanyuma rero inkuru y'umwana isubira inyuma kandi ibabwira niyo nkuru yo kuba rasta yo kuyibye barasta nabigiyemwe gute jewe
sinkunda indirimbo kubera iki, sinkunda ibintu by'uburofa, sinkunda ibintu bitafise akamaro, ibintu by'ubucafu ntabyo nkunda kubera nabaye umuntu mbana n'abarasta cyane. Rasi Mubaya muramubona, barasi Vandame, barasi Emma, barasi hari abarasta benshi twagiye tugendana narabikunze cyane, ba Rodrigue, hari abarasta bitwa ba Noah, ba Noel, benshi twaragendanye cyane, barasi Ale, barasi Rasta Mutama w'umunyakayanza Meteme, nagendanye n'abarasta benshi bituma rongira esprit za Rastafarisme. Sinanywe itabi, sindangwa n'inzoga kuva nabaho, mugabo nagize abangiriye kuvertire kugira simwe ivyo bintu baba ya barasta. Abarasta burya beshi bijya bamwibaza ngo baranywa amatabi, baranywa inzoga, banywa marijuana. Ntabwo banywa itabi. Banywa ni marijuana, sinzi ko ari itabi ubwo nyene muraza abantu bazisigurira. Bamwe baranywa marijuana, hari n'abatarinywa. Arabana batarinywa abatakanwaho ka marijuana. Je rero sinigeze nywa marijuana, sinigeze nywa n'inzoga n'itabi. Nagize ni Mubaya ni wamfimi mfashije ngo kocha Mubaya, respect kuri we uko ne batumye menya icongereza nzi, igifaransa nzi, ibintu byose nzi. Narabaye umuhagarikizi muri football. Imatch ya nyuma na arbitre ikomeye ni match ya Ligarize n'umugwi wa Message Ngozi. Je narahagarikiye match ya Message Ngozi n'umuhagarikizi kuri stade Urukundo Ibuye kubera ubumenyi nakuye kuri Mubaya. Bigero by'abarasta narasumye Rastafarisme. Ayire Selassie ingene yabaye umurasta, ingene vyatanguye amateka ya Rastafarisme muri za 30 kuduga, ingene Bo Marley yaje, ingene abarasta bagiye babaho, iyi timu brand ya lebo ya UB40 ingene yabayeho, vyose narabisomye bituma nkunda abarasta. Ugiye kuri Facebook yanje usanga hariko amafoto y'abarasta bafise dreadlocks zifise ico zisigura, gutereka ubwanwa bafise ico bisigura, gukunda abantu, gukunda amashamba, gukunda na ko amazi bifise ico bisigura muri Rastafarisme. Ni niyo mpamvu naye ndabikunda cyane. Nibyo uyu mwanya sifise dreadlocks, nta n'ubwanwa afise abantu bambona, mugabo Rastafarisme irafise ikintu yampinduye mu buzima. Hari n'intego yarampaye n'umurongo ngendegwako mu buzima, kuko kuva mbaye ntangwe kuza kurikirana Rastafarisme byatumye ngira umurongo ngendegwako. Ndashimira cyane Rasta Mubaya kuko niwe yabimfashije mu buzima bwanje, arafise mwe uruhara rukomeye cyane. Kuba ndi umumenyesha makuru w'inkino no kubera yabinkundishije. Ico gihe twirigwana za coho hanarajayo nkirigwayo, nkavuza gitari narakivugije birananira ndaheba kubera nasanga nyene natonotse ku ntoke, ndiga kuvuza ingoma ndaheba. Nakoze ibintu byinshi wa muntu, ubuzima nabubayemwo nta nubwo ndagira imyaka myinshi kandi n'ubundi ndacakora, sindacika inkokora. Gusa nizera ko bya Rastafarisme nabikoze kugira ngo ndabico no hindura mu buzima, byarangiriye akamaro rero. Niyo mpamvu ubona kuri Facebook ariko abarasta, niyo mpamvu nkunda n'indirimbo z'abarasta kubera ziba zirimo ubutumwa. Aba politiciens udure nta murasta mu politiciens uzopfa kubona. Kubera iki basanze ko muri politike rimwe na rimwe usanga harimo ibintu bisaba kuhengama canke nto ugasanga bamwe bakubonanye nabi, umurasta rawo yirinda ko abantu bambona nabi. Niyo mpamvu nanje nirinda guhengama kubera iki Rastafarisme muri jewe ndimo. Right, nivyo. Mu byo wakoze Papa Utamu hariho kurangira isoko abakinyi. Mbega ivyo byinjiyemo gute, hama nibande bakinyi maze kuranga? Ivyo nakoze kurangira isoko abakinyi nabiginjiyemo ufise imyaka myinshi maze gukura. Ntabwo nayi bwatangura umwuka w'itangaza makuru, navyinjiyemo maze gusoma cyo bita umu agent w'abakinyi cyangwa se umu manager w'abantu. Mu nyuma cyantangura kuza ndasoma mu gihugu cy'u Rwanda niho natangiye kuzandaja ingene abakinyi bo mu Rwanda babayeho n'abakinyi bo mu Burundi babayeho, nkabona ubuzima bwo mu Burundi ni bubi, abakinyi b'abarundi babayeho nabi, nta mafaranga baronka, barabikora mugo nta mafaranga baronka. Mu Rwanda ntangura kuzandajaye kugira ngo nza kuraba kubera je nakuze fana Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda narayikunda kubera yakinisha abakinyi b'abarundi. Yarigeze kubikinisha abakinyi ba Cedric Amis, ba Makenze kera, yarakinishije abakinyi kera nakunda cyane, aba Bogota Kamana Rabama b'abakongomani, bigatuma nkunda umupira wo mu Rwanda cyane. Nzandaje no kuraba narari ibihumbi jana nkaja kuba mu Rwanda kingiye kwirabira match Kigali. Bisigura ngo rero nagiye ngira connection ku banyarwanda na mu matimu yo mu Rwanda, za Rubavu, za Nyagatare, za Rusizi, za Kigali, za Butare. Bituma rero ngira connection nkatangura nkababaza eske nta bakinya barundi mukeneye mu gucoro biranzamwo. Ndangura kuza ndabaha abakinyi, narajanye umukinyi wo mu Rwanda Frank Barirengako nije namugurishije mu Rwanda.
abavandimwe bajire uri mwengu nije nabajanye mu Rwanda Alex Kitenge naramujanye mu Rwanda muri Kiyovu Sport tunaraniranwa kubera harasigaye umunsi umwe kugira ngo bagire bugari isoko gigura nigurishwa ndamugarukana aho hase haba ari ku matike yanje nta n'iki byaba bimbwiye kubera nabane n'ifisi cyo shaka gushikako naratanze ama connection ya Bachabarara natanze ama connection ya ba America Dogo bwa mbere baje mu Rwanda je natanze ama connection yabo naragurishije abakinyi ba Muruta bose Emedi ni beshi nsinda nabibuka bamwe sindabibuka abakinyi bitwa ba Gamari Juma nabajanye mu Rwanda bamwe bakananirwa abandi bigakunda narajanye abakinyi beshi mu Rwanda beshi gose muri Tanzania natanze y'abakinyi muri Uganda natanze y'abakinyi mugabo gusa ubungezeho niburi nkuye kugira imezo ikurikirana ivyo bintu ikurikirana ivyo bintu kuko ubusi narakoze ibintu biri informel ubu nkeneye gukora ibintu biri formel kubera byarahindutse Papa utamu ku buzima bwawe ku myaka yawe turumva gushika ku bintu byinshi byo saba ko umuntu afata nawe uri buri munsi wose kugira ngo ayivuge right ya birashoboka kugira ibyanje bihere kuko haro nibyo mba nibagiye kuko nkiyo bya Rastafarism ese nabikubwiye sene nabikubwiye ibyo byuko nagurije abakinyi navyo nakubwiye hari nibindi mba nibagiye kuko narabaye n'umuganga wa equipe byose sinabikubwiye urumva ni byinshi nabayemwo mugabo gusa bishobora gufasha abandi bantu kuba bokora kugira ngo bigire iki bihindura ubuzima bwabo ko jimba nifuza ko umuntu ahindura ubuzima ndasaba rero abamenyesha makuru bagenzi banje bari mu uyu mwuga nabonyene bagerageze kurangene bohindurira ubuzima bandi babafashe gukora kugira ngo bahindure ubuzima kuko jewe nta mumenyesha makuru w'i Burundi yafashije usibye Ismail Nahoda wenyene yampaye uwo mwanya wo kumutumire kuri radio Isanganiro nkafatiraho nyene nta wundi mumenyesha makuru w'i Burundi yafashije bijye biriko bavuga ngo banaka ngo bakoze ibi nta nivyo ndanazi kuko nta radio y'u Burundi numva izo mu Rwanda numva izo muri Tanzania nkumva BBC ba Charles Hillary nibo bandugije ba Mwana Kaburu ibyo byose byabarandugije mugabo byo mu Burundi nabijemwe nanje kugira ngo fashe guhindura abandi nabundi nta umenyesha makuru y'u Burundi ndanabasaba tugira umutima mwiza wo kubaka igihugu no guharanira akabandi boduga pana kubona ko umuntu ateye imbere wewe ucushavura jewe nubu nimba hagize umuntu ibyo ukundira aje kuri page yanje ya Facebook nta bintu byinshi nzi mu itangaza makuru ndaciga mugabo bikemfise ndashobora kubimupartage mugo ndababazwa n'abamenyesha makuru w'abarundi beshi twaciye kugira ngo baduhe stage bakazitwima naragiye ku radio meshi ntashobora kudondagura ngaha bariyizi bonyene kandi ubu arabo ushobora gusanga nicara mu bibanza bari barimo harabo twagiye dusaba byinshi kugira ngo badufashe haba ku radio ndayavuze bohava abantu banimenya canke abantu bakatangura akaveba canke bagasuzugura izo radio nibikorwa bibi bakoze byo kudusubiza inyuma mugo bekarangira tuduze abo rero nibagende bihanure bige kuduza abandi kuko wewe nta gahora gahanze mugani w'umunyarwanda nta gahora gahanze kuko weje uzovaho haza abandi papa utameje nzovaho hazi izindi shanyarazi zikaze zinkure kucata haza abandi bakazi Christophe wa Buja FM azovaho niyo mpamvu kwiye gufata ukuboko wundi akamuduza Arsene guco ntitubandanye twigungirako ejo hazoza abandi bafashe kubaka igihugu ko ibyo dukora birubaka igihugu ni naho wabonye na qualification za mondial ndibaza ko itangaza makuru rya kane prix za kane itangaza makuru ryarigizemwe uruhara kubera iki zatara zagiye ziduga nabo bandi bari basanzwe bahari dugafatanya tugashira hamwe rero nibaza ko nisho novuga muri rusange ubuzima bwawe ndumva kari ni nk'urugendo shure harimo isomo ryinshi cyane dukundire twazi ko usanzwe ufite n'ibindi bikorwa bigufatira turusanya barangiriza nga papa utamu turagushimiye cyane kubona wadutije akanya muri Ejo TV ya murakoze cyane ndabashimiye cyane nanje kumbure ibi mvuze mu uyu mwanya nibikeya mu byo mfise muri je kuko abantu ntibanazi n'igituma nakunda kwifotoza sinkunda kwifotoza kuko niyo nifotoje kesho usanga shavuye ntibana sinzi ningene nifotoza abantu sinzi barayobegwa igituma keshi kwifotoza anje bamboneka menga ndashavuye simba shavuye niko kunezerwa ni ubuzima nyene banarabayemo ntabwo nigeze mbaho nezerewe cyane gusa ubuzima bwanye bwatumye nyene mbuwo nyene ndi baze batahuri apparence physique yanje mbe barabibikorwa nkora hanyuma abandi nabo bantahure ndagomba gutanga ubutumwa ku bantu banyumva nkora kuri Buja FM bibaza ngo byinshi ndiko ndapinga ivyo abantu bakora hagomba bashaka abantu batera imbere bagahindura ubwo bufuti barimwe bitwa ngo ariko barakora ibyo rero sinzigira ndanacika n'inkokora ngo sifise ubwoba bw'umuntu azonyoza kubera nabayeho banyoza nabayeho ndi muto nabayeho ciriritse nabayeho ndi hasi ntabwo nzosubira hasi gusumba uko nabayeho bwa mbere kuntuka kwawe nta nubwo bizonca n'intege ahubwo haranira ko nanje unteze imbere ugaterana imbere nawe ubwo rero novuga ngo noshimira cyane kuba mungaragaje kuko sinari nkoze kugaragara nimba nagaragaye ntwengo no munsi nejo muze muntu meko nzingaragare ntwenga haraho abantu bazoteba bakamenyera ko nzi kwifotoza ubwa mbere je ibintu byo kuja ku masanamu ntavyo menyereye nikindi gihe ni mwantumira kubera afise byinshi petete shobora kwa no partage abantu kupera shobora kuja muri domaine imwe fise domaine nyinshi zinyubatse mu mutwe
nateguye Buja FM manyuma mvuga makuru y'inkino mugo hari n'ibindi shobora kwa nokora ubwo rero nimwantumira no mu kindi gihe nzobitaba murakoze cyane murakoze cyane mubandanye mugira subscribe na share ibi biganiro byacu ciao ciao